Star boy c'est dommage ukuri ni ibintu bigoye gutahura ibati na FANNY novuga ko aribo industry twara bari exemplaire tukaca tubona ibintu bariko barashira hanze hatwa abana bato hamwe turabitahura ahandi nyene tukabona ko bitari bikwiye ko biba centre Bifeso on the floor Sankuze Bifeso n'umukozi wawe Are sure? Yes ukuri aze kuivuga umva uri umukuzine wiwe wow yo Bifeso on the floor turagutahije cyane akozaniye mu matongo ni mwasaba mufise impano murayigaragaza ubwiye Bifeso n'umwana mwiza turamuzi ariko numva je naza kugenda nkako wajije akantu nakamwe kuri Bifeso kwe Bifeso on the floor turamuzi ariko hari abantu tutamumenye ubuzima yabayemwo ukuntu yarameze kera of course no musi Bifeso n'umuntu mwiza murahura big up n'umuntu yaga ariko numva shaka kumenya ubuzima bwa Bifeso kiri hariya aruguru hatararonka n'akanoti turabizi ko Bifeso kiva ari matunga kizi Bujumbura cyari bibaye vraiment ebana byari bigoye urabizi gufatisha mu gisagara cya Bujumbura ni vyoroshe Bifeso tararonka amafaranga yarameze gute naco cyane ko bavuga ati iyo umuntu atararonka amafaranga aba mfise no mutima ariko amaze kuronka amafaranga umutima urahinduka Bifeso no munsi afise akanoti afata indege afata rutema ikirere nka bishi turabona ko afise umutima mwiza numva shaka kumenya atararonka kajya kanoti afise no munsi yarameze gute niyo mutama wawe usumuvuga butumwa zuramubwira ati pastor urarabuzura ampezagira zurashiramo nakantu kugira ngo Gambere nayi mu propose ashambwira ngo ya ujivyo sinobigushigikira ngo ba witwaye nka babandi afite hari ukuntu izi filme ndundi besho usanga ari aba divorce usanga nyine bafise bifata ukundi kuntu bamwe bigatuma nyimba umuntu azi umuntu umwe aca amenga twese niko tumeze so mutamarambye atoya kwere impano ntuyihagarika je naramuretse Hello my people, abakunzi ba Star TV. I'm Starboy the Sheep. I like to support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. In Star TV, all the way from Burundi, all the way from East Africa, all the way from Africa, all the way from kwisi yose. Dukurikirana na bose kubera ko tuzana ibikogwa, kubera ko abarundi batuye mu bihugu byose bategerezwa gukurikirana ibikorwa vyacu. Imana ibahezagire wowe ushigikira Star TV, Imana iguhezagire wamaze kora subscribe kuri Star TV. Ni ikintu cyo gushima, ni ikintu cyiza cyane. Murabizi yuko mazi minsi ndabakubitira ibiganiro biryoshe mukabiraba ndetse na commentaire zikaba nyinshi cyane. Reka ndababwira ati komeza mushyiramo ama commentaire kugira tubandanye gushigikirana. Ubu mwanya ndi kuvuga, umwanya uri kurumviza ikiganiro kigitangura cumitamwo commentaire. Nimba muzi no muntu ari mu bwami bwa Star TV uramwanzika ati ndamunzi. So je namashigikira impano zitandukanye. Nuno munsi nigwa rugamba nyene turimwo abakinyi ba filme barazi ko ndabashigikira of course. Uno munsi turi kumwe n'umwigeme ubona hariya w'inzobe akwambariye school boy araberewe wari smart ameze fresh for the first time mu bwami bwa Star TV bamwita Nadia. Reka ndamupresent ava yuko nza kumubaza byinshi bitandukanye. Amazina yiwe ni Nadia Betty. Ushaka ushire ko film uraza kuja ku rubuga rwiwe uraza kubona ibiri ku rubuga rwiwe. Yafashe umwanya waraza meme sina hatuye muri za quartier hariya anye zabana nyene badakunda gusoka cyane. Arafata umwanya waraza mu kibanza ndimwe aravuga ati Starboy ndashaka dukorana. Nandi ndavuga ati welcome muri Star TV. Star TV ni ya bose ni ya buri muntu wese. Nadia sava? Sava. Umeze neza? Yego. Munawe ngo akaji kagiye kweri murambabarira. Ariko ndigo. Mugangira kaza gusohoka antoka. Cyane. Kumenga kari kure. Akongereza nkeka ibintu bimaze kuryoha cyane gose. Usanga wakesheje. Oya. Usanga nayo mu masengesho kuririmba. Gusenga cyane.
bose cyane gose ariko ndabikunda. Ariko abakinyi ba filime bamaze imisi bagirizwa ngo basigaye ngo bitwaza Imana cyane ngo kugira babashigikira mu bikorwa vyabo vya misi yose. Bon, sinzi. Gusa Imana tuyishira imbere. Sinzi ku bandi. Ego. Yes, reka turamutse abakunzi ba Star TV uko tuvuga kose nanjye narasaraye kubera ko nariko ndafana Real Madrid sinda FC Barcelona. Yari so samedi umva narasaraye cyane nanjye ijwi ntago rimeze neza ariko uko biri kose turihata kugira ijwi rigere kure iryo wanje n'irero tijyawo. Turamutse abakunzi ba Star TV dene dukore cyatuzanye amatwigendere mu bindi bikorwa bakoze. Okay. Hello bakunzi ba Star TV. Turabaramukije cyane, turabakunda. Wandanya kudusapotinga na Star Boy wacu. Star Boy nawe ndagushimira cyane. Kwakira bose utaravye mukuru canke mutoye. Shaje niko nimereye kabisa. Ubandanye nawe ibyiza biri nyuma. Nikugira urukundo. Agira urukundo ntirurangira. Oya pe. Arangira ubugizi bwa nabi. Birangira ngo ugiye hahandi hari umuriro mwinshi. Yego. Turi kumwe na Nadia. Niyo mazina wiswe n'abavyeyi canke niyo mazina washimye kwita urubuga rwawe? Oya niyo mazina yiswe n'abavyeyi. Nitwa Tuyisenge Nadia Beki. Nadia yavukiye hehe? Nadia avuka mu ntara ya Kayanza. Umunya Kayanza, cyaba ya Kayanza kweli. Ngo mukunda ngo mubonye ahantu hari noti kuyikorera canke ahantu hari impano. Murayikoresha. Cyane gose. Bega igitigiri cy'abantu benshi bavukira mu Kayanza cyaragabanutse canke n'icaki nyene. Ubu cyaragabanutse si nkambe. Singakera. None kera ngo haraka turarondera Star Boy nabo kwijari. Kandi Kayanza tuze n'ababosi benshi. Cyane pe Kayanza kwisi yose umenga nta gihugu kitarimo umunyakayanza. Kayanza neza na neza Turarenze. Ni commune Matongo. Centre Bandaga. Bifese on the floor. Nkuze. Bifese n'umukozi wawe? Are you sure? Yes. Ukuri. Aze kubivuga. Umva uri umukozi ne wiwe? Wow, yo Bifese on the floor turagutahije cyane akozaniye mu matongo. Mu matongo ni mwasaba mufise impano murayigaragaza. Cyane uko atamanite mfise asanga nahita ndamuhamagara. Terega wa mukobwa wanyu yashitse mu bwami bwa Star TV. Imatongo ni wavukiye uza kumanuka ibujumbura ryari? Manutse Bujumbura kuva 2017. Uno munsi kwije hafi imyaka indwi gira kwire. Uri mu gisagara cya Bujumbura. Munyamuci. Bifese waramutanze gushika Bujumbura? Oya. Yaje imbere yawe? Umbwiye Bifese n'umwana mwiza turamuzi. Ariko numva je naza kugenda ntako wajije akantu nakamwe kuri Bifese kwe. Bifese ndo turamuzi. Ariko hari abantu tutamumenye ubuzima yabayemwo ukuntu yari ameze kera. Of course no musi Bifese n'umuntu mwiza. Murahura big up n'umuntu ayaga ariko numva ashaka kumenya ubuzima bwa Bifese kiri hariya aruguru hatararonka n'akanoti. Turabizi ko Bifese akiva hari Matungo akiza Bujumbura. Byari bibaye vraiment ebana. Byari bigoye urabizi gufatisha mu gisagara cya Bujumbura ni vyoroshe. Bifese tararonka amafaranga yarameze gute? Nacecene ko bavuga ati iyo umuntu atararonka amafaranga aba afise no mutima ariko amaze kuronka amafaranga umutima urahinduka. Bifese no munsi afise akanoti afata indege afata rutema ikirere nka bishi turabona ko afise umutima mwiza. Numva shaka kumenya atararonka kajya kanoti afise no munsi yarameze gute? Bon novuga ko ndi umwana mutoya sinzi histoire ziwe za kera me gusa turazumva nk'ababyeyi Bifese yakunda ngo kuririmba kuva na kera yaraza kuri centre akaza kugirisha ibiteramo abana umuntu yakuze yironderera tukandi ari kuru kujyanye na afise open mind nkijyanye hari ikintu fate nka mama wawe nkuko wavuze ko ari umukozi wawe ukaba umukozi ne wiwe yoba yarakubwiye ati ujya muhungu Bifese ntubone yarateye imbere ati yarakoze kino kintu kirangyohera mu buzima ntazopfa nibagiye kirabaryohera kujya mama wakubwira ati urabona ujya mukozi wawe Bifese on the floor yarakoze kino kintu ku buryo ntazopfa nibagiye mu buzima bw'iwanje. Oya ofete Star Boy ibintu dukora benshi ntibabibona surtout nk'amafamiye amwe. Ofete nka jewe bumvise ati nagiye muri filime par exemple
ibintu batakiriye bakavuga ubwo mbu umustar ubwo mbube nka babana Happy face umva nyene hari abantu bakwankuhaje babonye ico ugezeko sino ukiri kurubaka izina biragoye uranamantuze ya menshi cyane challenge challenge menshi cyane ukabura mbese abantu bose bakanakuvaho ariko Bface barabona ko ari umuntu abonana na president agenda hashatse aho yifuje hose abagenda support zica zitangira kugwira cyane bahavuye bagutahura yuko ivyo wagiyemo utagiye kwirorera Revreje bacabonera kuri Bface sector abakubereye ikirumva of course exemple je barabibona je ndababwira filme nivuga butumwa mutama wanje n'umuvuga butumwa nanje ndamubwira mfise ni message nka kurya nawe uja kuyiha abandi simaka tuzitangire mu rushengero message twese hari n'abataja mu rushengero baja kuri YouTube yes ahubwo Imana nibaze babure kwiyana Imana yaravyaguye ku ma YouTube ku ma televiziyo ku ma radio ku ba journaliste nkamwe of course vraiment niba tabura kwiyana niba buri cyo yitwaza yes ni on the floor ngo numukuze wa Nadia nawe akaca umukuzine wa Bface on the floor aratugiye bimwe mu vya Bface on the floor ariko nitubirandiriye ko cyane yes kumwe na Nadia uno musi n'umukinyi wa film ariko numva ashaka kumenya before kukina film umuhamagaro wo kuza gukina film for the first time wawuronse uri hehe byari bigenze gute ninde yatumye wumva wogira umuhamagaro wo gutangura gukina film aho ndavuga utaratangura gukina ndetse utaranakira n'urubuga rwawe ngene byanjemwe urumva yuko uvuga ati umuhamagaro vraiment wo gukina film nari muri interna twarakunda kugira théâtre turi mu ishure twarakunda kugira iyo mistake nkaca ndayandika ahantu meme n'ubu ndafise amakaye ariko utuntu nandika tu mistake twabaye nkaca ndaduformiramwo ibintu byinshi taka kantu bokiga yaba nkina filme nugakinisha jaye nkumva ndabikunze nkuko nyene ndakunda filme kuko wigisha ibintu biri public ivyumviza na Star Boy wenyene byumvirizwa n'abantu bose Sizampanuro za papa na mama baduhereza turi babiri umva twenyene umva ni ikintu nshoboye numva no giha n'uyundi ni partage partage avec les autres oui numva nyene ndabikunze ndavuga manu uzompera nanje nzokine filme utu mistake tugenda turaba mu buzima abantu batabona nka dushira habona bakatubona numva noryoherwa nk'umuntu yavuze kajya ka mistake kari kambayeko kari kakubayeko je nkaba ntangiye kukazana abantu bose bakabona umva vyote sasa washatse ko uzana message ukayishira au public ikabona n'abantu benshi cyane yego nivyo birashoboka yes turi kumwe na Nadia uno munsi nimba waragerageje kwiyumvira gukina filme kugira utangure kuyikina the challenge byari bimeze gute kugira wumve neza ko utangura nyine cya kintu wiyumviriye uravuga ati kino kintu gipartage n'abandi kugira ugitangure byarakore nyine ugira uvuga ati ndapasuye ndakera ubuga ndatanguye gushutinga kugira postinge alright kugira abantu batangure kubona ibikorwa vyanje Star Boy ni byanyoroheye ni ibintu na n'ubu nyene surtout kuba cameraman barandesebye apare y'amajambo y'abantu kumva ngo ngo nawe usigaye ufise YouTube channel yawe kumva nyene bitangaza benshi ni ibintu ukora uri umunyeshuri atamafaranga ufise ariko ukavuga ati rya do poche ndashobora kuyibika kugira nanje basi ndabe ko nosohora n'agasene kamwe niyo mutama wawe umuvuga butumwa uramubwira ati pastor uraraba uzurampeza zurashiramo n'akantu kugira ngo bwa mbere nawe mu propose ashambwira ngo ujye sinobigushigikira ngo ba witwaye nka babandi ufite hari ukuntu izi filime ndundi benshi usanga ari abadivorce
usanga nyene bafise bifata ukundi kuntu bamwe bigatuma nyimba umuntu azi umuntu umwe aca amenga twese niko tumeze so Mutama arambwira atoya kubera impano ntuyihagarika je naramuretse ca ndamurungikira link kuri WhatsApp acararaba ngo ni wewe ego mana ubwa ndura bishoboye umva yarumiwe acavuga ntyo ndehe kugira ndagusapoting tivyo nda subscribe kuri sabone wono curonka amahera zinzoyaronka hageze ubu ni ibintu bakiriye pe azarabimenyera yes ngo warashize ku rubuga filime yiwe ya mbere abantu baratanguye kwiraba buke na cyane ko bavuga ati buke bushikana umusiba ku mugezi imbere yuko mvuga ino film uko yitwa numva shaka kumenya challenge wahuye nazo na cyane wavuze yuko wahuye na challenge yuko ugerageje kuraba abakameramani bakudeseva gute baragufilma ntibagwa image cyane mwaravugana bazi kugufilma ntibazi baraza ahubwo gacu usanga umuntu nizeye arandesebye ya film akambwira sindaheza nkagenda ufite Star Boy Jesse nkunda kubana nayo n'abantu kiretse uwo byankiye haraba ibyo maze guheba nkaca mvuga ati basi reka ndamurindira ngiye ugasanga akambwira ati byaratakaye babarire uwo yashobora gusaba pardon yabari umuntu basi ukavuga ati ni accident yabaye ugasanga waheje gukora image bakabwira ngo zashaka ugasanga nk'amasenga urakoze nka episode nka 6 bacha kugira byose byatakaye umvugo uruhombo runini cyane wazanya abakinyi wabagaburiye ama déplacement bintu byinshi umva usanga ni nacyo cyatumye ahubwo nteba no gushira hanze yindi episode banamba barire sha ndabona nyene ari yakera imaze igihe demwa umva arakwiye kuza n'iyindi episode ya nace cyane ko wagerageje kwerekana basi ibyo ushoboye ego ku maboko yawe yose tawundi umuntu agufashije cyane yes izina YouTube yiwe yitwa Nadia Beki official ndaza gushira link muri commentaire ni umuruho series ariko amaze kujya hagaragara episode imwe urakize film hagaragara uko bayakiriye nuko bavyifuza cyane hariho support wabuze utigeze ubona kukubera ko support uronka ugitangura si uzoronka mu gihe umaze kwandika izina support waronse ugitangura guposta urabona ko ukwiriye cyangwa hari agahaze n'ubonye nyene arya mbere benshi baranyakuhajije kuhaje tutibagiye ari n'abandi bavuga byo bintu wagiyemo sibyo bajya nabo banimo baduha makuraje bajya nibo badukomeza bo nyene ubu ngeze ku mabyizi wisakombye ndabashimira ko sinayinzi ko hariho n'abantu 20 bonyitse ndabashimira plus nzoza ndagira ibikorwa byinshi ndazi nzogenda ntera imbere kabisa ko ndabafise okay yes twese turabana b'igihugu turakwiye gushigikirana hagati yacu na cyane ko nta uzobaha imyaka yose nta uzokwama on trend cyane ari nyine hajye nyine kwisonga imyaka yose nigishoboka uno musi urahari ejo ukabura uno musi urabura ejo ukahaba turi kumwe na Nadia uno musi uraje muri film uno musi turimwo iriko ivugwamwo amajambo atandukanye film uno musi turimwo abantu mwabona nk'icitegererezo ndavuga FANNY LAVINE ndetse na LIBERY ibiriko biraba affecta mwebwe muri ko muraza muri film na cyane mufise aho mugomba kugera ntabwo bamufise muri ko murabona ibiriko biraba nka Nadia ubivuga kwiki Star Boy c'est dommage ukuri ni ibintu bigoye gutahura Libati na FANNY novuga ko aribo industry twara bari exemplaire tukasha tubona ibintu bariko barashira hanze hatwa abana bato hamwe turabitahura ahandi nyene tukabona ko
bitari bikwiye ko biba so hamwe nawe Star Boy uzi byinshi ndabizi uribuka wowe na Isaac nimba nibagiye ntitwavyibagiye mba ntibeshe mwavyibagiye habaye ntitwavyibagiye nawe katukuzeko haranavuye mwavyibagiye mugabo urabona ko navuye waravuyeyo nyine tubikwibutse twibutse n'abafana bawe ibyayi byakubayeko sinibuka neza umenga Isaac bari bakubwiye ko baguhembye bari bambeshesha abafana bose baraza kuntuka inbox barabwira nabi ngo wabeshe Isaac barantuka sha hagiye rero nivyo bamaze kuntuka ca mpita nkora ikiganiro nanje kijya kiganiro nakibonye akoreye kwa Randi naciye nkora ikiganiro turabeshutse warabeshuje wabonye ko Delisi yaciye akubwiza ukuri abantu bazi iyo story baca bayibona bagende barabe okay tuje tubandanya kuvyafanire na reports dukuvuga Fanny je ndiko ndaraba Fanny na Libert bari babanye neza umupfakazi ni filme yakunzwe cyane gose yaba ari umuntu yiyumvira kandi afise logique no cuvuga ntiwohagarara kuco mwapfuye cyane ahubwo wocubagarira ico mupfana that is why bisigura ko Fanny sinzi ibyo bapfuye ndi umufana wabo bose simagarara kuri Libert canke Fanny ariko ibyo mbona Fanny d'abord yaramenye ururimi kubera Libert Star Boy tutagiye kure yamenye ururimi gute dutahuze kuvuga sinzi byinshi ariko Fanny ndabizi nawe neyo byivugira nta cyongeza kirenze yarazi hariho na filme bakoze mu gifaransa nkibeshe umengari yateguwe na Libert bayitwa gute okay ntacu turabandanya so rero novuga ati uze ko Fanny ari byo yamenye kwera Libert ariko na Libert ari byo yamenye kwera Fanny yes turakeneranye ariko guterana amajambo nako kuguri rezo sociaux icatubabaje canke ica tubreshije nka twebwe tugitangira tuko turaraba abantu nyene twora bo tubera icitegererezo ugasanga bariko basora amajambo hirya no hino je mbona ataco bitwaye ariko harabavuga ati mu gihe Fanny yaravuze agakora ikiganiro kujya Ahaye vyari bigoye Libert kwaza guhora uti gute rimwe vyamba ko muri Isaac TV bakambeshera ko bamemvye batamemvye abafana bose bace baza kuntuka resolution yategerezwa ko haba nategerezwa nanje kurura babeshutse ivyo bavuze kugira babantu bantuka babone yuko bari kumora ubusa rero Libert mu gihe Fanny yasohotse hanze akavuga iki byari bigoye yuko Libert ahora kuko iyo aza guhora hari abantu hajya bari bamurembeje bamutuka ati uri kurafata nabi Fanny uri kuragira iki mugabo Libert amaze kuvuga baca baza kuri balance imwe uri Libert hari ivyo yakoreye Fanny na Fanny hari ivyo yakoreye Libert pointre yaza gutuma babafana bavuga ati uri yarakoze ikintu uri yarakora iki ariko abafana bakurikirana film ari ikintu dukwiye gutahura ntiturage gushigikira umuntu ngo ni kwera habaye iki hari abantu bamaze imisi bandika muri commentaire ngo filme z'abarundi ngo barazihevye uzihebera iki zirabe ijya ni challenge mu Rwanda barigeze gupfa abana bigeme bo mu Rwanda bakina amafilme barigeze gupfa abagabo bagapfa abahungu harabaye bira trendinga mu Rwanda niko tutavuze ngo turabye filme zabo ngo kwera ivyo Star Boy umuntu umuvuze ibintu bimaze kuja public wewe ukaja kumvuga je nkavyumva ari wewe wabitangiye ntegezwa nanje kandi bivuze ku muntu wanje ntegezwa nanje antumye ko ntegezwa kuja kuvuga ukuri bamenye ukuri kwa Fanny bamenye nuko ari Libert ibyari gukunda ko Fanny ashira Libert ahagaragara Libert nawe niye excuse tumenga nyene ni hamwe wo usanga Libert twamwanse twese hari abavuze ngo barenza karimbi kubera ko ari byo bagiye baravuga bidakenewe bamwe ngo barisamburiye ko ntibyari bikwiye ariko nagomba ntera intege abantu badukurikira abakunzi ba filme ndundi ntibace bareka gusapotinga umuntu
umuryango umwe agatukisha umuryango. Nibakunde filime zacu n'iz'igihugu kabisa n'ivugabutumwa nibace barabanga uko tugeze mwe nimurabi birimwo gusa n'ivyakubaka point ivyo bakora navyo muzobirabire après kandi n'abavuga butumwa ntuzo turabe ivyo bakora tuze turabe ivyo batubwira ko ari ivyo. Yes, si benshi bama imbuto dushaka. Revre novuga ati ni mu supporting FANNY, mu supporting LIBERY, murabe ivyo bakora, murabe ivyo bakora muri filme, message batanga ko yari keneye wewe canke jewe. Yes, ivyo bakora navyo mu byihorere urazi ko kwisi nuko bimeze. Numva rogenda kwaje kino kibazo uvuka ku muryango ukijijwe, uvuga ku muryango novuga yuko ivuga butumwa barishira imbere. Ari kigana ari umugabo witwa Chimamanda yageze gupostinga video y'umukobwa yakwe kuri TikTok. Ivuga ati ari umu apotre yampamagaye kujya kuvuga ngo wadusiga amavuta. Araduhamagara ngo wadusiga amavuta. Ikijijwe wumvise gusigwa amavuta utera wirukanga wagusiga ayo mavuta. Mugo basiga amavuta ngo baci babakura impuzu wangu baba bafyondagura ngo ko turagusiga amavuta bana ngo umukobwa ngo arashishwa. Ni Chimamanda yashize ahagaragara kandi uwo mukobwa yaragerageje kubivuga mu majambo yiwe. Ivyo abangombwa anaza gushira video ahagaragara. Uwo mukobwa umunsi ugira kabiri apotre aramurondera ngo nzogaruka kugusiga amavuta. Avuga ati pu koma shetani. Urumva ngo arabavuga butumwa baba bafise ibindi bintu babarimo. Ndagusiga amavuta agateja gusiga amavuta ahato yasize. Icyo kintu cyo kuri abantu batukisha bavuga butumwa abagenzi babo. Ubavuze kwiki? Kuko urumva na mutama wawe no uvuga butumwa. Abo bantu baratukisha na mutama wawe. So nibyo nibingi urabona ko biba mu makayo yose. Ubu deja Starboy arama eglise menshi. Hari abantu baba bikenereye inoti atagakiza baba bishakira canke baba bakeneye feelings. Umva bagakreya uburyo bwose botora abo bantu bofata abo bantu. So jembo na rero uno yo kwisengera. Bosenga tukisengera ayo kwisengera Imana ikakurongora aho uja. Yes. Ayo mavuta nituba tuyazi. Okay. Turi kumwe na Nadia wavuze byinshi bitandukanye ariko je kugira ndakuzana ngaha kwari kugira bagushigikire barabura ubwe gwawe nimba ari ufise support kanaka nimba ari umuntu wo muri famille yashaka gutanga support yari yabuze umuntu ayiha ayiguhereze yo kugira ubandanye gutera imbere ibikorwa bya bigere kure na Bifeso ndofro ashiremwa agatahe kugira utera imbere kuko ndazi Bifeso umwana mubi n'umwana mwiza ashiremwa agatahe hamba ibintu bigende fresh nicyo kintu wumva wose abakozi ba Star TV muri no mwanya kiri mu byo ntoba nta gusavye jewe wumva yuko bo gufasha nka Nadia kubera ko no musi waje ngaha waje imbere yawo babwira ibikorwa byawe waje hano kugira usabe support kuri bo of course. Byinshi wabivuze vraiment ko kumba hafi kumfata mu mugongo ntangiragoye hanje nifuza kugera kure cyane ariko ndashimiye Starboy bimwe byimva mutima tumenyereye aba journaliste canke aba promoter supporting umuntu yamaze kugera hahandi ari popular. Mugaye jewe nkiri hasi nkeka ntarashika no kuri escalier ya mbere. Chambona uranyimviriye ko. Vraiment ndagushimiye cyane Starboy wo mutima suwa benshi. Nanje mwagize neza gushika muri kino kibanza. Gushika mu bwami bwa Star TV. Yego. Biba byoroshe. Biba byoroshe. Yes, reka ndagushimire cyane Nadia ku mwanya washiye gufata ukaza hano. Reka sabe buri muntu wese agushigikire abarakora subscribe imbere yuko bazana ivyo bikorwa abakameramani nimba uri amafaranga uzorumbwiye ndagufasha kuguhereza umuntu agufasha gufilma filme akaguhereza ibintu byawe neza utuma umuha iyo fana agufate izo sanamu zawe uzironka kuvyifuza kugira ntuzosure guhomba kwera kuko n'uruhombo rukomeye cyane gose.
Okay, wagize neza Imana iguhezagire. My name is Starboy the Sheep. Let's support everybody. Shigikira ibikorwa bica kuri Star TV. Shigikira buri muntu wese mu Burundi cyangwa mu Burundi kazi. Kugira tubananye gushigikirana hagati yacu. Araho twifuza kugera, ariko aho twifuza kugera mutadushigikiye tuzohagira na gato. Ariko nimwadushigikira tuzohagira. Imana ibahezagire cyane. Twari kumwe na Nadia Beki mubandanye kumushyigikira. Ndaza gushira link muri commentaire kugira mubandanye kubona igikorwa yashize ahagaragara ndetse n'urubuga rw'iyo rugaragara muri mwebwe. Imana ibahezagire cyane. Thank you.